uwuzotsinde niwe azoba umwami, niko intare ivuze. Amatora y'ibikoko. Uyu munsi tugiye kuraba umugani usa nk'uko ni inkoko, urukwavu, igikere hamwe n'imfyisi. Ivyo bikoko vyose wumvise kari bine, intare yagomba kubiha ubwami. Intare yari isanzwe ishaje cyane, igomba kubiha ubwami, hanyuma ikibaha ikigeragezo ama umutihani gira uwuzoshobora gukora ico kibazo ariwe azoshobora kuba umwami. Mbega nka uri mwirumviriza ushobora kwibaza muri ivyo bikoko byose, igikere, urukwavu, imfyisi n'inkoko, ushobora kwibaza ko ari igihe gikoko cyo cyarakinze. Kugira ushobore kumenya ibibazo ama kugira ushobore kumenya inyishu y'ibibazo ufise, bisabwa ukurikirane uno mugani uwutangure wongere unawumare. Reka dutangure atavyo kwirinda kukurambira. Kera cyane mu minsi ya kera habayeho umwami ntare. Iyo ntare yari yaratwaye igihe kirekire, ariko iyo ntare yari yarashaje, hari hageze igihe yarashaje. Intare ico yakoze yaciye ikoranya ibikoko vyose, irabikoranya itangura kuvuga ati rero jewe ubu ndashaje kandi nkeniye umuntu ashobora gusubirira, agasubira mu mwanya wanje, akaba umuyobozi, akaba umuntu azotwara ibikoko neza. Sinkeneye gutora intare, sinkeneye gutora igikoko c'imbaraga, ahubwo nkeniye umuntu afise ubwenge, igikoko gifise ubwenge kizoshobora gutwara abandi neza, ata mu dugararo, ata bintu vy'intambara, kizoshobora gutwara abantu neza mu bwenge. Ariko rero kuri ivyo rero hari ikintu nzobanza gukora, ntimwibaze ngo ubwami ngo nzobuha uwo mbonye. Imbere hariho ibikoko bine vyarimwo biriyamamaza kugira bishobore gutorwa, bishobore kuba umwami. Hariho igikere, hakabaho urukwavu, hakabaho inkoko, hakabaho n'imfyisi. Hanyuma ivyo bikoko byose, kiri gikoko cyose cariyemera kibona yuko ari cyo kizoshobora kuba umwami. Hanyuma ukuntu vyagenze z'ukundi, intare ihita ivuga ati rero hariho ibigeragezo bitatu, hariho ibibazo bitatu, kandi ivyo bibazo bitatu umuntu azoshobora kubicinda vyose niwe azoshobora kuba umwami. Intare ico yakoze sikindi, yahise ibwira ivyo bikoko ati reka dutangure igikorwa ca mbere ama ikibazo ca mbere. Uwo mwanya hariho abana b'impongo. Abo bana b'impongo barimo baragwanira itunda. Bwari mu bw'itunda, bwari mu bwoko bw'itunda, umwembe, yani cari camwa, yari umwembe. Hanyuma intare iritegereza ibona abo bana b'impongo barimo baragwanira wa mwembe. Hanyuma intare ikibwira vya bikoko ati rero nimurabe mutature bano bantu kugira bareke kugwanira kino kintu, murabe mwobakimurira gute. Hanyuma babana bayampongo batangura barisobanura. Umwana umwe avuga ati njewe lino tunda ni jina naribonye riri mu giti. Uyundi nawe acarisobanura avuga ati jewe ari kuri je nagiye kurimanura, we nubwo waribonye lino tunda je nije nagiye kurimanura. Hanyuma intare rero kiravugira vya bikoko ati rero bano bana ni mu batature murabe lino tunda bigende gute. Imfyisi iratangura iravuga ati jewe ico niyumvira iryo tunda ni barigabure bose barisangire, kubera bose umwe yaribonye uyundi aragenda kuritora. Ariko ibindi bikoko byose bivuga ati uko ivyo bintu iryo mfyisi iyo mfyisi ishaka ntabwo vyo bari vyiza, kubera uwabonye iryo tunda bo baba muhohoteye. Hanyuma urukwavu nago ruravuga ati rero jewe ico nshobora gutanga nk'impanuro, iryo tunda ni barabe bagende baridandaze bagabure amafaranga. Ibikoko bindi bitangura kuvuga ati ivyo vyari vyiza, ariko naye nico ntabwo ari nyishu ikwiye. Inkoko nayo ikiravuga ati rero jewe nange ikintu mbona umengo iryo tunda mworihe wagiye kurira. Ariko ibikoko vyose bivuga ati wapi, kubera bari hayo wagiye kurira unawe yaribonye baba muhohoteye. Hacahaza igikere kivuga ati njewe ikintu mbona simbona yuko abo bantu mwobaha iryo tunda ngo barigabure, awe ngo barige. Jico mbona iryo tunda bolitera likazokwama amatunda menshi cyane, hanyuma bakazoza baraza kuri ico giti cy'amatunda bakaza barajya bose, kandi bose boronka amatunda menshi cyane. Ibikoko byose vyarumiwe kubera igikere cyari kivuze ibintu vyakazoza. Baca biyumvira ibikoko byose bivuga ati igikere ndabona nico gishoboye gutora kino kibazo, kubera cyo niciyumvira vyakazoza, ntabwo ciyumvira ibintu bihita bihera akakanya. Intare ikiratwenga ivuga ati we gikere ikibazo cya mbere wagitoye, kubera birumvikana yuko wiyumvira vyakazoza, wiyumvira ivyo hejuru biza.
hanyuma baca baza ku kibazo cya kabiri. Hanyuma intare ku kibazo cya kabiri ikivuga ati rero iki ni kibazo cya kabiri nagomba mu gitore. Ikibazo cya kabiri kimeze nk'uko: hari inzoka iba aha hantu, kandi iyo nzoka iri ahantu ibikoko bikunda kugenda kunwa amazi, ariko iyo nzoka yaranze kuhava. Ibikoko byose biricwa n'inzara, ugasanga birimo birabura amazi. Kuri ivyo rero nagomba murondere ububasha, murondere uburyo mushobora gukura iyo nzoka. Ariko iyo nzoka yari inzoka nininya cyane, ibikoko byose byarayitinya. Niyo mpamvu uwo mutihani ama ico kibazo cyari kigoye cyane. Bageze impande y'amazi, ibikoko bigeze impande y'amazi, imfyisi ikirebera kure ivuga ati wapi Jesse nshobora kujayo, Jesse no jayo. Urukwavu nago rurinana tagurujeyo, rutangura kugira ubwoba bwinshi cyane. Urukwavu rutangura kuvuga ati rero bino bintu biri hatari kwere Jesse nshobora kujayo. Ako kanya inkoko nayo iri kure ivuga ati kwere hajya ahantu wapi Jesse no jayo. Igikeri cyo cyakoze cyahise kijya mu mazi gitangura kuvuga amajwi y'ibikoko byinshi cyane. Yanzuka impande y'amazi ikitangura kugira ubwoba, itangura kwimvira yuko hoba ari ibindi bikoko byinshi byo mu mazi byoshobora no kuyataka. Inzoka ikirirukanka. Ubwo igikeri kiba gitsinze ikibazo cya kabiri nk'uko umwami yari yabivuze ko ari ibibazo bitatu, hacasigara ikibazo kimwe ari naco kibazo cya nyuma. Intare ikivuga ati rero nimugende mube muritegura kubera ejo hazoba ikibazo cya nyuma, kandi icyo kibazo cya nyuma nico kizotuma umuntu aba umwami. Nubwo uba wananiwe muri bino bindi bibazo, icyo kibazo cya nyuma nico kizokugira umwami ama untube umwami. Ibikoko byose, imfyisi, inkoko n'urukwavu hamwe n'igikere byose byaraye bidasinziriye, byose vyiyumvira ati ejo nzokora iki kugira nzoshobore kuba umwami. Ukuntu vyagenze sukundi bukinye mu gatondo, intare yahamagaje ibikoko byose itangura kubibwira ati uyu munsi niho tugomba turabe uza gushobora kuba umwami. Hanyuma icabaye sikinde, intare yavuze ati hariho ishamba ryitwa ishamba rya Bigeragezo, kandi iryo shamba niryo ririmwo ikamba umwami azokwambara. Kuri ivyo rero nimugende uri buze gutora iryo kamba akalitora mbere niwe ari buze gushobora kuba umwami. Ibikoko byose bitangura kwimvira ico kibazo kumengo ntikigoye, si kugenda umuntu agatora ikamba gusa. Ariko inzovu itangura gutetemeka, itangura kugira ubwoba, ivuga ati mwebwe ico munwe muravuga ntabwo muzi. Iryo shamba rya Bigeragezo ni shamba ririmwo ibibazo byinshi cyane, ririmwo imisuma, ririmwo ibintu amahwa, ririmwo ibinogo, ririmwo ibintu bibi cyane. Niryo shamba ribi rya mbere. Ibikoko byose bitangura kugira ubwoba kubera iryo shamba ryari shamba ritinyice cyane. Ariko intare ikibwira vya bikoko birimwe biritoza, ibibwira ati kandi hari kindi kintu imbere yuko mujayo, hari kintu nagomba ndababwire. Umuntu ari buze gutora ikamba ubwa mbere si kuvuga ngo niwe ari buze kuba umwami. Nubwo ikamba utolitora ukaba mu banyuma urashobora kuba umwami. Ibikoko byose bitangura kwikanga, bitangura kwimvira ati bino bintu vyo bisobanura iki. Nuko ukuntu vyagenze sukundi intare yahise ibirekura kugira bitangure kugenda. Imfyisi iba igakujejemwe amaguru, itangura kwiruka mu n'umuvuduko udasanzwe kubera yashakize gutora iryo kamba bwa mbere, hanyuma ize gushobora kuba umwami. Kubera n'umwami yavuze ati umuntu ari buze gutora ikamba bwa mbere zo ari buze kuba umwami, ushobora no kuza wacera ugashobora kuba umwami. Kuri ivyo rero ibikoko byose vyirukase bifise amakenga, byose byari ibikoko vy'inyabwenge. Imfyisi yari nyabwenge kuko ibindi bikoko vyavuga ati imfyisi ifise ubwenge bwinshi, ariko imfyisi ntabwo ari umwizerwa kubera ikora ibintu bitangaje cyane. Hanyuma imfyisi irirukanka igira mu ishamba, inkoko irirukanka, igikere kigera kirataragurika, hanyuma urukwavu nago rurirukanka. Hanyuma ibikoko byose bivuga ati rero turabe ikirikoko kiribuze kuba umwami. Imfyisi ikiri mu nzira, ikintu yahuye naco yahuye n'abana b'impongo baguye mu kinogo. Hanyuma barimo barasaba ubufasha bwinshi cyane. Imfyisi iriyumvira guhagarara ngo ifashe abo bana, ikirirenganira iguma yirukanka kugira ishobore gushikira ikamba na ningoga, kubera ibindi bikoko byose byarimo birirukanka kugira ntize guhava icikwa kandi ubwami kandi ibukeneye. Kurande kwa kabiri naho batwereka uruyabo, urukwavu rumwe rurirukanka rwahuye n'ikintu gitangaje mu nzira. Rwahuye n'abana b'igikere, rwahuye n'abana b'igikere baguye
mugobo vyananiweranye yuko bavamwo, kandi ugugobo rukaba rwarimwo amahwa. Ivyo bikere vyari bifise umubabaro mwinshi cyane, bikaba vyari bukiniye ubufasha. Ariko urukwavu ruriyumvira ngo ruze guhagarara rugende mu vyo gufasha ivyo bikere, rubona umengo vyo bitera umwanya, ruca ruvuga ati rero reka ngende, kubera ninguma ngango ndimo ndatabara bino bikere uza gusanga ubwami buncize kandi nkeneye kuba umwami. Iyo urukwavu ruca rurirukanga cyane. Hanyuma ku ruhande rwa gatatu naho tuca tubona inkoko irimo iratembera, irimo iragenda, yaciye ihura na vy'abana baca gikere baguye muri wa mwobo. Inkoko yari yumviriye kugenda ariko byanka munda, iriyumvira ati ndaza guhavura ncindwa, ningende gutabara bano bana ndaza gutsindwa, ariko umutima uyanka munda, iciragenda itabara babana baca gikere. Hanyuma hagikirimo irabatabara, ca gikere naco gihita kirataragurika. Wibuka hari gikere naco cyari kimukira rondera ubwami, gitaragurika kisanga inkoko irimo iratabara abana b'ibikere bigenze vyayo. Igikere gitangura kuvuga ati uno muntu biraboneka, ino nkoko biraboneka ifise umutima mwiza. Hanyuma igikere kibandanya gitaragurika. Inkoko igiheza gutabara babana bavya bikere, yahise itangura nayo kwirukanka kugira ishobore kugenda mu marushanwa. Inkoko yari irukase incako igikere, iragicako igikere gisigara inyuma. Hanyuma naho ku ruhande batwereka ya mfyisi yari yamaze gushika ku ikamba, kuko ikamba yari yamaze kuribona. Imfyisi ikirishima, iratwenga, irishima cyane, itangura kuvuga ati noneho ndabaye umwami, kubera nta kindi gikoko na kimwe cyari bwashike. Ariko ya mfyisi hagiye gutora ikamba, ica yumva ati hagarika. Igiye guhindukira inyuma, yasanze ari ya ntare. Intare ivuga ati wamfyisi we nabonye washitse mbere, ariko wibuke uko nari navuze ati uri buze gushika ubwa mbere ntabwo arashobora kutaba umwami. Mbega reka manzira kwibariza ikibazo mbere yuko utora iryo kamba, uza uvuye gihe wari muraza, nta gikoko uba wabonye gikiniye ubufasha? Ariko imfyisi irizimanza, itangura kuvuga yuko atagikoko na kimwe yahuye naco. Ariko wibuke mu nzira imfyisi irimo iragenda yari yahuye n'abana b'impongo, yanka kubasaidia, yanka kubafasha. Ariko intare yari yamaze kubimenyayo vyose, kubera yari yakurikiranye ibikoko vyose. Hanyuma muri uwo mwanya haca haza n'urukwavu. Hanyuma urukwavu nago rurishima, ajya rugiye gutora ikamba. Intare ikirarubwira ati rukwavu, hari kibazo mfise ngo mama zinda kubaza mbere yuko utora ikamba. Urimo uraza mu nzira, nta kintu woba wabonye, nta gikoko woba wabonye cyari gikeneye ubufasha, hanyuma ugifashe? Urukwavu ruriyumvira mu bwenge, rutangura kwimvira yuko hariho abana b'ibikiri rwasize mu nzira mu cobo cyari kirimo amahwa, rutigeze rutabara. Rutangura kuvuga ati ego mwami wanje, ndimo ndaza mu nzira, nahuye n'abana b'ibikiri bari mu mwobo, ariko ntabwo nigeze ndabafasha, kubera nabona umengo nocikwa ku ikamba bakarintanga. Ariko intare irinumira. Muri ako kanya inkoko ikirashika. Inkoko ikimara gushika, intare ikitangura kuyibaza ati mbega nkoko, hari kibazo nagomba kubaza, uja mu nzira vyagenze gute kugira uceregwe kandi ubona ibindi bikoko vyose vyamaze gushika, n'igikere kikaba cashitse akaba ari wewe wenyene utari bwashike? Inkoko ikitangura kuvuga ati mwami umbabarire, icatumye nceregwa narimwe ndagenda ndi mu nzira, ica mbona abana b'igikere baguye mu mwobo, ica nja kubafasha, niyo mpamvu shitse ngaha narushe nabaye nabi. Intare kimara kumva ivyo ihita ivuga ati rero wa nkoko we, ni wewe ubaye umwami kubera wagaragaje umutima w'urukundo. Ikintu cyose twari dukeneye ni umutima w'urukundo. Kuba ufise ubwenge ntugira umutima w'urukundo ntaco biba bimaze. Nuko intare ica yimika inkoko, igiha ikamba, ivuga ati kuri ubu rero ni wewe ubaye umwami. Ibikoko vyose vyarumiwe, vyose birumigwa cyane, kuko inkoko niyo yarigiye kuyobora kubera yari amaze gutsinda. Imfyisi yaciye yiga isomo, urukwavu gwiga isomo, kubera vyose vyabonye kumengo umutima utari mu rukundo, vyose vyatsinzwe kubera kwanka gutabara, kandi ari vyo vyari gushobora kuba abami. Kino gisoma ino nkuru itwigisha kugira umutima mwiza. Cokora kuri iyi nkuru, inkoko yarabaye umwami. Inkoko ikimara kuba umwami icibwira igikere yuko kigiye kuba umwunganizi wacu, kubera igikere naco cyari giziri
mu bikoko bifise umutima mwiza. Igikeri kica kiba icegera c'inkoko, hanyuma urukwavu hamwe n'imfyisi bica vyiga isomo vyiga yuko inkomezi n'ubwenge hatarimo urukundo nta kamaro biba bifise. Cyo kugira cyo ntibage kora subscribe, like na share kuri runo rubuga rwacu Imigani y'Ikirundi TV kugira uzuzironkera imigani iryoshe nk'inuku. Ntubona uburyo imigani bifise inyigisho idasanzwe? Kora subscribe, like na share. Bye bye. Ariko tutararangiza ushobora no kutubwira ikintu dushobora guhindura mu migani dusanzwe dukora, byandike muri comment. Bye bye.